Babi tumeze neza je ndashima biri gute nawe hama mabuja ntakubeshe nta kintu na kimwe bamvuye Mwumva yanjanye kwa muganga arifotoresha ngo bariko barapima nta bipimo bigeze bankorera aciye yafata yandikisha urupapuro aciye akurungikira kwereke ngo mvuye kwa muganga ntibaguhende ntago ari ivyo yanjanye kwa muganga acambwira nirihira amahera kandi aribo bafitiye amahera ndamubwira je nta mahera afise umubwira umugabo wawe yandihire hama acaragira iki acambwira ngo nta mahera ngo yifitiye ngo nirihire njeje duca turataha dutashe haciye haba umuganga araduhamagara atasha tujana hariya aho ubonye yafotoreye namba ari systeme yari yagize urumva carafotagura nta bipimo bigeze bankorera baca babesha ngo ntago ngwaye aciye afata arandikisha igipapuro je ntago bamvuye ntakubeshe yarase kumpawe ishinga mpaka ngo dutashe hama umwe mukomeze mubabwira abo kuri ofisi je nta bipimo bankoreye ivyo nivyo yigirishije afotora nta n'umuti numwe bampaye uko twagiye niko twagarutse yambwiye ngo naba nkeneye ngo bamvure ngo nirihire kandi atamahera narifise iyo ni tirike yakoze kubera arumva yikureyo kubera ntibasubire kuza baragira iki umubwire agikurikirane ndabe ko Imana yondokora nkataha ndi muzima kuko uko iminsi ihera niko biba bibi nkejo yaragira nigire mu cumba nabuze n'ukuntu ndamufata amajwi kandi ambwiye ngo nyarutse ndakuvugishe n'ingoga mukazokumva ntakivuga kazoba karabaye kandi menga baramvumbuye ya telefone ubu ntago bakisiga muri salo nahora ndakurondererako rero asho ukomeze urabe ubabwire barabe ico bokora yakundungikira ivyo bintu yakurungikiye rega turi kumwe ampagaze hejuru ntiwibaze ngo yayimpaca aragenda hama naringira futa ivyo bintu wandungikiye aciyanya ka telefone ngo ndeke gufuta nta kintu na kimwe nemerewe gufuta mu telefone urumva ashaka asubira arumviriza ibintu nubifute wewe ntabwo uzi kubifuta bigace bifutika ngaho none bimeze gute igihe giye agenda kuri ofisi byagenze gute saha tuzosubira Imana ibishatse arayinyatse telefone yambwiye ntagire ikintu na kimwe nzosubira kumubwira umubona aguma yanka kubita abana murondere boss sinabahaye nomero ziwe hama kate simu yanje barayugaye nababwiye bacane kugura amayinite ariko ntago kate simu barayugaye nari nababwiye bangurira amayinite mu nzira kate simu barayugaye vyase ni makangure kate simu shasha nababwiye bangurire shasha base yambwiye ntazogira ikintu na kimwe nzomubaza namba ndayishaka ngo nzogende mbwira umugabo wayingurira ukamenga umugabo we n'umugabo wanje hamaranya telefone Nshuti zanje bakunzi munkurikira kw'isheni ya YouTube Daniel Mugisha ejo niho narose ubutumwa bw'uyu mukobwa ariko aratabaza sinzi ko ari umudamu ko ari umukobwa hanyuma nyuma yo gutabaza naciye ndondera uwampaye buno butumwa ni musaza wiwe ubu duhejeje gukora ikiganiro nagomba ndabumvishe ikiganiro tugiranye nawe hanyuma ndaza kumubaza utubazo ni muri ya ntumbero kugira ngo ibi bintu biba vyanyegejwe bimenyekane na babandi bavuga ngo ntibamenye ko aba bantu bagwaye barungitse muri Arabiya ndazi ko bankurikira babimenye ejo hakagira ikiba batazoharira abantu bamenye ko umurundi yari yatabaje umurundi kazi yari yatabaje hanyuma bakanga kumutabara kandi ari vyo bajejwe amahoro neza mutaha muraho mumeze neza mumbabarire kuba nkoresheje audio mugabo nari mfise ikibazo kandi nari nipfuza ubufasha iwanyu nama nabonye benshi mwama mwafashije naje nari ndabituye kuri uno mwanya kugira ngo ndabe ico mwamfasha kandi mwamukoze kabisa yego sinzi rero ko mwabinkundira kugira ngo ndabisabira ubwo bufasha mwamukoze cane hama mutama ndabona ko menga muracafatiriwe ariko nukuri nagenda basabe nk'umuvyeyi ndabituye kubera nzi yuko mama mwafashije benshi nama nakurikiranye ibiganiro mukora kuri YouTube mama mwafashije benshi jewe mwanya turiko turavugana ndi muri Zambia mukandi umurundi murumva nk'ijwi nyene umurundi mwene wanyu agenda kwitura nk'umuvyeyi kurya mama mwafashije abandi sinzi ico bisaba sinzi ngo bisaba ibi mugabo navuze nti kurya mama mwafashije abandi nanje ndakwinginze ufashe kweri ndakwinginze ufashe ndafise
mushikanje ari muri Arabia Saudiya yaramaze iminsi ariko aratakamba, amaze iminsi agwaye abitewe n'umubosi wiwe yamwugaraniye ahantu. Emwe ngize Imana bivanye n'ukuntu umuntu yariko ariruka hirya no hino abatabariza, umubosi we yaritavye nimero umuntu bamurondeyeko, aramubwira ati twamenye ko umwana agwaye, nta bufasha na bukeya muriko murakora kugira ngo avugwe, bimeze gute? Urumva audio ya nyuma yaturungikiye, umwana yamaze indwi yose atarya ikintu na kimwe, ko bamwugaraniye ahantu mu nzu. Ku kanyuma sinzi ukuntu arose telefone aca arungika amajwi aravuga ati mutantabarije jewe ndashobora kutaramuka. Tugira Imana tuba dufise inimero y'umubosi wiwe, umuntu aca aramurondera. Abamaze kumurondera bwa mbere biragorana kabisa, aranka kwitaba telefone. Amaze kwitaba telefone aravuga ngo turiko ngo aragwaye, ngo mugabo ngo si vyahatari, mugabo tuba twamenye ivyo ari byo, kuko we ngo yamubwira ngo no kukwica ngo nzokwica, ngo nta muntu n'umwe azoshobora kumenya ngo ikintu na kimwe ivy'iwawe. Wavyumvise? Ishaka rero mbwire urinde wewe nitwa Enoch Ndayiragije. Aba ndi Umurundi, mugabo naje kurondera ubuzima mu gihugu ca Zambia. Niyo maze igihe. Uyu nawe wumvise ko ndiko ndatabariza umutoya wanje kuri Mamu Dogo. Ari muri Arabia Saudiya. Ubusanzwe ibi bintu vyiwe, izi ngorane ziwe zimaze igihe, ariko vya bindi nyene umuntu avuga ati ashobora gusenga canke tukaba twitabaza tubona ibintu bitarakomera, ibintu bikagenda neza. Ibi bintu biramaze ukwezi, tuvuga ati bimaze gukomera, ariko kuva ashikayo subi inyuma gato, kuva ashikayo yaratubwiye ko afise ingorane y'umumabuja wiwe, amufata nabi, atamugaburira, amukoresha akazi karuhije cane, atemera yuko ashobora no kuryama. Amubaza ati none ni ikibazo giki ko abantu bari hiyo canke abagenzi we muriko muravugana, urumva yuko bose babayeho uko bimeze gute? Atubwira ati oya, abandi bose siko bimeze. Ati mugabo jewe ndakora, agera ku masaha nshobora kuvuga ati noruhuka, mabuja agacampa umwana mutoya ngo yonka, ngo turarane nawe, ngo kandi ngo ntiyemera yuko jewe nshobora kuba noryama. Atubana ashima kugira mfungure, biba ikibazo bishobora gufungura bikwiye, canke ngo ufungure nyene kurya kuntu umuntu ashobora kuba yovuga ati nkeneye kunywa basi n'amazi umwanya yiyumva ko afise inyota. Ati ivyo jewe ntibikunda, ariko vya bindi nyene umuntu avuga ati ivyo arivyo vyose arashobora kwihangana bikagenda neza. Ihangane senga, ihangane senga. Urabizi ivyo vy'iwacu mu Burundi, mu gihugu c'Uburundi dushira Imana imbere, uvuga ati nzosenga Imana izoncira inzira. Hagiye kuba rero ikibazo vuba inyuma y'indwi zibiri, yaka amafaranga, bari bamuhiraniye amezi abiri, yatse amafaranga, mabuja wiwe acamubarira ngo nta mafaranga gashobora kumuha, ngo kuko ngo bosi wiwe ngo yaragiye, ngo nta ni telefone afise ngo kuba yorungika amafaranga, ngo ahora yamurungikira ngo ni bosi wiwe. Amubwira ati nyamara jewe mfise umwana hariya, nababwiye ko mfise umuryango, mfise umwana hariya ntegerezwa gukurikirana mu by'ishure, gufungura n'ibindi. Rero ayo mafaranga jewe ukwezi guheze nanje bariko aramfasha, bwa baramwankira, aramubwira ati ivyo ntibikunda, rindira yuko bosi wawe acamuha ikindi kintu. Aramubwira ati kandi uyu mwana wanje aracari muto, yakumenyeye, urabona yuko amaranye igihe nawewe, ivyo wiyumvira yuko kontara izohera ngo ugoce utaha, ati ivyo ntibizokunda ukura mu mutwe. Umva niyo ntandaro ya vyose, ivyo vyose kugira bibe. Aca aramubarira ati rero nanje kontara iheze nari nipfuje yuko notaha asimbira mu gihugu, amarayo basi n'amezi 3 canke 5 hama nkaca ngaruka. Aramubwira ati ivyo nivyo kunda, ati ivyo kura mu mutwe, umwana ngo yamenyereye wewe, ngo urabona ngo no kubana ngo niwe murarana, niwe agire ngo none ngo niwe ataha
umwana wanje ngo ushaka ko yoca abaho gute basi bice bitangura kuba bibi gusumba. Yandungikiye audio imwe kweri ambarira ati nukuri mutagira ico mumfashije nk'abavukanyi jewe ubuzima bwanje burageramiwe. Uwo munsi ndamubaza ati none nibiki habaye iki? Hari ibindi bintu uba wakoze canke byo byabaye bibi gusumba ibyo twari tuzi? Ngo maze iminsi 5 ntafungura n'ikintu na kimwe, banyugaraniye ahantu umabujaza anyugururira gusa ankubita ata kintu na kimwe ashobora kuba yompa. Ati niyo ndamusabye telefone kugira ngo mvugane n'abantu amubwira ati nta burenganzira mfise bwo kuba novugana n'umuntu uwo ari we wese. Ati jewe aha tuvugana nuganiye ahantu mugabo nari mvuyeyo, umukobwa wiwe niwe yaramparateje kuri wifi kugira ngo basi nshobore kuba notanga na audio ya nyuma mwumve, ejo nimwambura mumenye yuko icanyishe azoba ari iki. Niho naciye mvuga ati ya ibintu ntivyogenda uko, nca niruka mu bagenzi biwe bari hiyo nyene ndababaza, barambwira ati nyamara Bera tumaze iminsi tutamwumva, sinzi ikibazo natwe yagize. Ndaja no kuwunda ambarira uko nyene. None mwe mugenzi umwe mubuze ntimushobora no gutelefona basi mubaze n'umuryango wiwe mwasize hino ati bimeze gute canke muvugane hiyo ati bimeze ko nzi musanzwe muri mu magroupe atandukanye hiyo. Batubwira ati nukuri natwe ntavyo tuzi. Umukobwa umwe nyene asubiye kuronka amahirwe niwe yarungikiye amaudio yarungitse, tumbara amaudio yababaje kwe turavuga ati umuntu ibyo byose ntakihari. Cyo turamukurikirana nyene umukobwa wa mugenzi we nawe nyene ari hariya. Abandanya turamubaza ati none uyu muntu kugira basaboneke canke umuntu amutore vyogenda gute? Ati turasabye basi muduhe nimero y'umubosi wiwe canke mabuja wiwe ariko aramugirira ivyo bintu. Tugira imana turaronka nimero yo kuri office yamubungitse yaje ko avuye mu Burundi. Tuyitelefoniye ko baratubwira ngo ikibazo ngo rindira ngo tugire ngo dukurikirane ngo ikibazo ciwe ngo twumve ngo uko bimeze. Aca arasubira kandi araturondera uwundi munsi umwe aronse akawifi aturondeye ijambo yavuze ngo ati ndabinginze narabatakambiye kenshi kugira mu murabe ukuntu mwonyirukira muvugane no kuri office hariya yandungitse murabe ukuntu basi bapfuma bo bonsubiza mu Burundi. Ati je n'ukuri amagara yanje arageramiwe. Mabuja wiwe yaciye arungika ogiye acavuga ngo gice murimo ngo nabimenye ngo mwandeze ngo kuri office ngo yamurungitse ngo umukobwa wanyu ngo namuguza amafaranga. Umwana ashima ngo nta kintu na kimwe ngo bashobora guhindura hariya ngo no kumwica no mwica ngo ahubwo ngo nibo ngaba ngo bazomfasha ngo kugira ngo ndamuhane ngo neza. Turondeye hariya agakata telefone, turondeye hariya mu Burundi kuri office yamurungitse nitwumvikane. Cha turungika umuntu kugira ngo ashikeyo ababaze ingorane bo bafise canke ababaze ati mbe umukozi wanyu murazi ibibazo ariko arahura navyo. Baca baturungikira amaudio kwere baratubwira nti shaka mureke kwigora. Abakobwa nyene abakobwa basafiriye n'uyu sister caduga ati shaka mureke kwigora. Ati byo twabonye umunsi wa mbere dushitse muri Saudi Arabia ngaha, ati nukuri kw'Imana twabonye yuko aba bantu sabantu ahubwo baba turungitse kugira ngo bironkere inyungu zabo. Ati nibiki? Ati dushitse kuri office hariya muri Arabia Saudiya ati twarakubiswe. Ati bamwe bagiye gushika aho bakorera ari nk'intere abapfu. Ati none babahoye iki? Batubariye ngo dufise akajagari n'ibiki ngo baca batuja ko baradukubita ngo nta kintu na kimwe dushobora kuba twokwitura office yo mu Burundi idufashe. Ahubwo unakuze nikoze ukabarondera hariya tuba witeye mu muriro urakubita canke ukicwa nkuko abandi bama babibagiriye. Uyu mwanya turiko turavugana office yo mu Burundi nta muntu numwe. Ejo naragerageje hirya maze iminsi ishika muri 3 niko ndagerageza kugira ndabe ko bonanyita babazi byaranze. Barinze kuri hitike y'umuntu ava mu Cibitoki aje Bujumbura agashikayo ashitse ijambo bamumariye bamubwiye ngo ikibazo cyo mwana wanyu ngo turiko turagikurikirana. Ndamubariye ati nyamara abo bantu bagumeko kugira mumenye ukuri
ibyo barimwo namba barungika abakozi kugira ngo babicire hariya basi dufume tumenya azopfe tuzi ikimwishe nta kintu na kimwe gushika n'uno munsi ejo naronde kugira ngo ntore niyumvire no kuba no barondera nari maze kurondera nk'icuro zishika muri 6 ndondera hariya kubera iyo nimero yabo nari ndayifise ndabarondera baranka kunyitaba shana naho nandikira uwundi mukobwa nyine asanzwe ari hariya acambarira ati ewe nturuhe unigora aba muhezanya umunsi uri bakurungika ugenda ibyo badukoreye twarabibonye ndavuga ati rero aho naho Imana no gusenga hama ndavuga ati rero ko mbona ko mwafashije benshi reka ndabiture ndabico mushobora kuba mumfasha so ati namba no barungikira inimero ya mabuja wiwe canke ya bosi wiwe ndayibarungikire kugira ngo turabe ikintu mushobora kuba mudufasha turokore amagara ya sister ari hariya nukuri bavya mu audio aturungikira ukaraba ama audio arungikira mere wewe ejo naramurondeye ndiko ndamumarira acambarira ati umutima uramfashe numva nameze neza nureke kugira ngo nanje simpave ngira ikibazo numva nyene agahinda karamfashe ndavuga ati nta kundi adusenga Imana atari ubupfuye mwiri joro ejo ashobora kuba yorokoka hama ndabe ko ibindi ishobora kuba nokora ariko suri nyuma gato ndabaza ati none basi ikosa nyamukuru yoba yarakoze rituma ibi byose biriko biraba ni ijyahe tubwiza ukuri aho nariko ndabaza mere mushobora kuba muyaga byinshi gusumba twebwe tubwiza ukuri ikosa yoba yarakoze bera kugira ngo ibi byakorerwa ibintu nk'ibi nambwije ukuri yambariye nti bera nta kosa narimwe ikosa ati naje uko ubimbagije naje nabibagije nkuko nyene ko yacaca ku mugenzi wiwe avuga icongereza hama akavugana nawe akamusikurira ati bimeze uko aramubwira ati nukuri nta kosa narimwe yakoze ikintu bamugoye nico kintu cyo kuvuga ko azotaha mu Burundi kugira ngo agende kuruhuka aheza garuke nta kindi kintu cagiye kuhaba ati ibintu navyo byo gufungwa ni bya kera ati ibya bindi nyene baguma bamuhatira bamubwira ati ihangane ico ukora nico gishobora kukwica nta kintu na kimwe kidashobora kuva ahantu hagoye wewe akabibona umva acari muto akabibona ko nyene ariko ategerezwa kubikora kugira ngo yihangane amisi y'weekend kuko ari kuzoheza kontra yiwe mu kwa gatandatu umugabo urabona ko bigenze ubu bigeze ngaha ibintu bica biba bibi gusumba uyu mwanya turiko turavugana ejo bamutwaye kwa muganga nyine amaze kubona amapere menshi mabuja wiwe amaze kubona amapere menshi amurondera akabakatira abandi akabasha muri blacklist ukanyuma mama we aramwitaba amaze kumwitaba baravugana aramubwira ati nukuri ndashaka kumenya ikosa uyu umwana yoba yarakoze canke mumbarire ikintu gisabwa kugira basi afume yosubira kuba yotaha ashike mu gihugu ari muzima jambo yamubwiye ngo umwana wawe ngo twamutwaye kwa muganga ngo twasanze ngatangwara nimwe ngafise ngo ntangwara nimwe ngo yangafise ngo abona acha turungikira ry'amafoto nabarungikiye ejo araturungikira amafoto urumva rero ngo sinshobora ngo kuba nopinga ngivyo abaganga ngo bampaye ngo nigukorera kuri ivyo ngo ibisigaye navyo je ngo nta n'umwanya nifitiye babirangiriye ngaho mugabo bamaze gushika mu rugo sister atarungika amawodi aratubarira ati nyamara tuje twashitwa muganga barampima bamaze kumpima nta kintu na kimwe bankoreye ico bakoze twasohotse tugire dutahe acarihereranya n'umuganga ariko arampima baravugana ibyo bavugana akasubira arampamagara bamfata amafoto agize kumfata amafoto aca yandika fatire acararungika ati ni ibyo je nabonye mugabo jewe amagara yanje n'ukuri ameze neza ati kandi hariho ibintu byinshi shobora kuba no babarira mugabo ntovugira ngaha kuri telefone mu gihe ntoba ndose telefone ngo tuvugane kuri apere bankoreye nibyo bampaye bangaburira ngo kugira ngo mpfe
ntashobora kuba novugira ngaha kuri telefone kuko ma audio bisaba yuko twovugana ayo ma audio narungikwe na mail nyene ari wandungikira tutariko turavugana kuri apere ntovugira ngaha ivyo umugore ariko arankorera kugira ngo mve turavuga ati rero aho bigeze kure ico bisaba reka tutabaze turabe ko Imana ishobora kuba yo murokora umva yamubariye yuko no gusubira mu Burundi nta tike nimwe azomuha cyose ari wategezwa kwirihira bageze kwa muganga ejo yamubwiye ko facture yose iza gusohoka y'imiti ari we yirihira hama nawe aramubwira ati none je ko mutarampemba hari amafaranga yanje mu kimfise basi ni mu mpara amafaranga ayo mwari mwamaye yose nararungitse mu Burundi aba mu mpara amafaranga yanje nirihire basi imiti numva ko nokoroherwa hama mu mpagahengwe basi karte simu yanje mwavunaguye mu gata mu mpena na telefone tuvugane na mama ndamubwire ko merewe hama basi bashobora kuba bonduhira niyo transport subire mu gihugu ngavyo byose yamubwiye ngo ibyo nta burenganzira na bumwe ngo ufishe ngo kuba wombwira ibyo mbe nkavuga nti nukuri namba hari ico mushobora kuba mudufasha kugira ngo amagara ya mutoya wanje amererwe neza nkuko mama mwabikoze ndabizi yuko mama mwirukiye benshi mama mwafashije benshi ico mushobora kuba mukora nukuri kugira turabe basi hashobora kuba yoshika mu gihugu c'amavukiro amahoro kuko ahari ubuzima bwiwe bumerewe neza nk'ejo naragerageje kumurondera kugira ndabe basi kwiyo nimero bariko baravugana ko ya mabuja wiwe yarase kunyitaba maze kumva ijyawo arungitse avuga ati nyamara nivyo ndiko ndarungika byose yambwiye ko ntafuta na kimwe akasubira kabirungikira ngo hari umukobwa ngakora ngo muri office hariya nyene muri Saudi Arabia akabimurungikira agaca bitraduiza agaca amusigurira byose ivyo reka aramubwira hama bigaca biba ahubwo bibi gusomba nuko yarabayeho wewe yavuga ati jewe mukaramuka munabikoze bakamenya ko ibi byose abimenye jewe no kwifasha canijo numva ntituzi ko gushika uyu mwanya akiri muzima kuva ejo bava kwa muganga aturarindiye nyine ico Imana ikora namba yorungika audio cyangwa akagira icoba tukamenya ati nyamara yaramutse nukuri ntituzi na kimwe ico gituma narimvuze nti reka niture mwebwe kujya mama mwafashije abandi natwe mudufashe turabe yuko tworokora ubuzima uyo mwana nuko murakoze yego amazina yiwe yose yitwa nde yitwa Nishimwe Bella yitwa Nishimwe Bella yego avuka he avuka mu ntara ya Cibitoke muri komine Mugwi akaba uyu mwana tuvugana yagiye guhiga ubuzima avuye muri komine Buganda yaramaze ikiringo yagira kwiza imyaka ibiri yari kuzokwira mu kwa gatandatu niho kontra yiwe yari kubiheze ari hariya muri Arabia Saudite iki ni ikintu agomba kukubaza igihe kontra izoherera urumva mu kwa gatandatu yarasigaje amezi 3 yego yasafirishijwe n'ikigo ikihe ikigo cyamusafirishije ni Best Travel and Tour kiri he kiri mu Burundi naje babindungikiye nyene ejo nababariye ko sindi mu Burundi naje mazi igihe ndi kwirukanga ndondera ubuzima mu gihugu ca Zambia niyo ibi ndiko ndavuga ndabisoma ahantu babindungikiye bivanye nuko nabibasabye mvuga nti ushobora kudufasha ashobora kuba yo binsaba ndavyandika uko nyene nta foto kiri ukuri sivuga ngo kiraha neza na neza okay nta foto yacu ndayifise nagize screenshot ejo yirungika nyene muri inbox ndayishire kuri screen sawa murakoze ndayirungike
hanyuma umwanya tukindiriye iyi foto rero ubwo yashize. umwanya tukindiriye iyi foto none Sawa. ndayibona ni Rest Travel and Tour. Okay. Umwanya rero uvuze ko utazi aho kiri, ubu ngaha ntiberekana ko aho kiri ntaho berekana. Yeah. Wavuze ko mwabituye mubabwira kugira ngo bafashe ariko ntacyo babafashije. Nta kintu na kimwe bigeze badufasha. None ubu musaba iki nimba mwarabituye hanyuma ntagire icyo bafasha? Icyo dusaba muri uyu mwanya ni uko bishobotse hakaba hari nk'umuntu ashobora kuba yavugana n'ababosi biwe. Dusaba nkuko bamaze kubimubarira bakamubwira ati nta kibazo muri hira yo gusubira mu Burundi. Twotuma twikora hirya no hino umuntu akamurihira itike imukura hari yari agasubira mu Burundi, mugabo tukabona ko amagara yiwe arokowe. Utwo yoba yarakoreye twose umuntu ashobora kuba yoduheba, mugabo tukabona ko arokotse asigaye ashitse mu gihugu c'amavukiro ari muzima. Nico dusaba. None ko yabwiye ko agwaye iki mu by'ukuri? Mu bisanzwe je navuze ico niyumviriye bivanye nuko n'amaudio numvise arungika mere. Mu bisanzwe ni inzara. Umvura umuntu muzima ntushobora kumara imisi 5 atakintu na kimwe ufungura, usaba basi n'amazi yo kunwa batayaguha, ushobora kuba woba uri muzima. Nta yindi ngwara ya nimwe yari afise twovuga ngo ni ingwara iyi shankiriya. Waramuhaye akaryo na gatoya ko kumviriza ibiganiro vya hano kugira yumve ega abantu bafite ingorane nkizi abagenzi babo ngaha barabagira inama kuyikura urubuga kandi bakahigira byinshi. Mwana shima bari basanzwe bari mu magrupe ya hariya. Imisi yose yaramaze yo kuva shikayo ataranakwiza n'umwaka yatanguye kurira uvuga yuko ariko arakoreshwa ufuni na buhoro adafungurirwa atagira gute. Hama turamubarira ati rero ihangane, n'abandi bashobora gusanga aribwo buzima babayemo, mugabo ni wihangane bizogenda neza. Byabi n'inyenzi bashobora guca umuntu umutima umubwire ngo taha cyangwa ngo garuka. Umva nk'umuntu byitwa yuko abo barabubushitse hariya akugira ngo yakuguze ibyo ukora byose fata nine. Ngomba nerekane nimero zo mu boss wiwe kugira ngo abantu munkurikira ngaha mwese mu mwandikire abura amahoro, kuko aba bantu n'abagesera. Nimero zibo nizimubona hano, mu mwandikire kabisa ku buryo abura amahoro, kuko abantu nk'aba ni babi. Arono bampaye byo bitwa ngo nubo bahagarikiye hariya ibyo yanyagishije, kandi ahubwo kuba baragukuma. We yambwiye ngo jewe unaje ndi umukozi mu bandi ngikibazo ciwe ngo narabonye ko ntakigera. Numva nyene nambariye amajambo atameze neza, ndavuga ati urwa kwishurana nabi canke ngo namugirene. Yitwa nde? Gusa nuko nobona yuko yitwa nde uwo mwavuganye akakubwira amajambo? Umukobwa hagarariye office iri aho namba yitwa nde, bambariye ngo yitwa nde Gabasha n'izina ryiwe. Bandungikiye nimero nyene yanditse ko ngo madame, mugabo uwo nari nabajije ndavuga ati basi umuntu umuzi namurungikiye odi yandungikiye acambariye ngo yitwa nde.
mugabo ijambo yambariye ngo wowe ashobora umugesera ngo ntihagire ngo nico ngo wigora ko ngo urashobora kuba wo mubaza numwe twama tuvuga ngaha kuri urubuga hariho mwigeze gukora ko intuze iraho bavuga ko yishe ngo yishe umukobwa araho subiye kuraba muri telefone ngira no mutora umva izina niwe nandi je ndavuze ngo ngire ndamwiture amajambo yanyishuye navuze nti mbaye no kumwumva mbabaye n'ivyanyishuye ivyo kunda yuko tubara kuba no subira kuba no mutubwisha ubwo si yanshize y'isoni umwe abambura amafaranga akabakubita yitwa Karine n'uya nyene nyakugira imana asha araba ujya bakubita akabambura amafaranga yabo asha ntacyo yakwishyuye rero ntacyo yagufashije ikintu amajambo yanyishuye naramwituye nkuko nyene mvuze ati reka ndamwiture ko bambwiye ko we wari hariya arashobora kuba hari ikintu ashobora kuba yomfasha yambariye ngo ni ikibazo ngo ca Bera ndamubwira ati yego ati mwari musanzwe mukizi bego ikibazo cyo ngo ndakizi ngo mugabo ngo ikibazo cyo ngo kiko kirakurikiranwa ngo kandi nanje ngo nta birebire ngo naje ndi umukozi mu bandi ngo none wewe ngo kumbwiye ngo kuri mu musaza we uri musaza we gute sinasubiye kumwishura navuze ati umuntu yakwituye afise ikibazo nk'ico wumva ko ni emergency ushobora kuvuga ati ikibazo reka ndagikorere ko ugenda biko norokora ubuzima bw'undi muntu nta bintu by'amajambo maremare utangura kumubaza nibiki naciye mpagarikira ngaho nyene basubiye kunyandikira mu nyuma sinasubiye no kumwishura naciye ninumira bari kumwishura ariko nari namaze kubona bivanye n'amajambo yanyandikiye ndabona ati umuntu n'ukuri ntacyo ari bumfashe ndavuga ati reka nirukire kuri mwebwe ndabe namwe basi mukura mubi mubi kuko ndabe igishobora kuba covamo turababaye umuryango urababaye pe nta wundi muntu wandikiye oya nta wundi muntu nigeze nandikira atari mwebwe n'uyo mukobwa nyene nari nciye ko ejo ngaba ndaguhe nimero za ambassade y'abarundi muri Saudiya ubandikire ubabwire icyo kibazo nabo murakoze cyane mubamukoze urafise nimero none zo nimero z'Ubujumbura muri iki kigo cyamurungitse urazifise muri uyu mwanya mfise ntazo mfise mugabo nozirondera mu mwanya muto nkazirora nazo urazimpa ntaje ego okay bino bintu ntibyoroshe kuko ntibyoroshe kubera yuko tuvyamamwo kandi sinzi ukuntu tuzobivamwo kabisa abantu batikubisa gashi hano ndiko nderekana nimero n'ifoto y'uwo boss wiwe kugira ngo abantu bamubone hanyuma niyapfa sindavyifuza mugabo sindabimwipfurije imana mbabari hamwe ugira ikibazo niyatopfa akagira n'ikindi kibazo ifoke tu babibonye byose kuko nta bintu byo kunyegeza birimwo ego hanyuma je n'ubundi ndanigura inyifato y'aba bantu babakira iyo mubituye mufise ingorane nk'izo kuko urumva ko nk'uwo abo waciye ko bose atahora gutunganiriza kandi ikibazo kimaze iminsi niyo mpamvu kino kibazo twebwe dusa nk'abacerekeza ku bakuru ku bakora mu bushikiranganje abakora muri ambassade bakagifata mu ntoki mbe mwa mufise fotokopi ya passport yiwe fotokopi ya passport yiwe niyo nagerageje kurondera ejo mugabo ntayo naronse bipanye nuko nawe nk'ubu ari ku murongo kuko banashima nararondeye jewe nyene ndirukanga ndabe ko shobora kuba no mutora basi nakanyuma ariko ararungika amaudio kuri mail sinashobora kumutora navuga nti nkamutora andungikire fotokopi yiwe andungikire na location yahari basi nshobore kuba no gukora uburyo bwose bushoboka kugira ngo bamurungikire basi abantu bashobora kuba bo mutorokesha bamutware kuri ambassade mugabo byose kuvejo biba maze indwi zibiri nta nijwi giwe numva ibyo ndababariye ndanje ndabyumva uko nyene nkuko
ndabibabariye ibyo bandungikira nshobora kundondera kuko umva nta wifi afise navuga niha amahoro tubandanye dusenga dushira Imana imbere ibisigaye nabyo ubundi wumva igihugu cacu namba muntu ashobora kuba yova mu gihugu akarungikwa gukora akazi kandi igihugu kibizi kuko nk'ayo ma office baba bavamo mu gihugu igihugu cyose igihugu kiba kibizi bwa bamaze gushika hariya bo bagaca bashira imbere inyungu zabo gusumba wa muntu abagiye nawe kurondera ubuzima no kuri byarambabaje ndavuga nti nta kundi reka nce kwinzira n'abandi basanzwe bacako bashobora kuba noronka ubufasha gusumba ibindi byose ariko ico nosaba coco naho bisa nk'uko umenga ndiko noba ninjiriye nukuri ababijejwe mu gihugu tuvukamo barazi ubuzima tubayemo mu gihugu ukuntu bumeze turaheza amashure tugaca tuva mu mashure twiruka tugenda guhiga ubuzima ahandi hantu nibaraba ukundi kuntu basi n'abashiki bacu baba bagiye hariya bo byitwa yuko bizwi mu gihugu babafasha n'ukuri nko kwicwa nk'uyu aho yatakambiye aramaze nk'ikintu c'ukwezi ariko arataka araba ko ashobora kuba yoronka ubufasha ndazi ko igituma naciye iwanyu ijwi ryanyu rishika kure ababijejwe mu gihugu barashobora kuba bo bicako bakabibona ati hari umuntu amerewe nabi muri Arabia Saudiya n'abandi apana n'uyo n'abandi barashobora kuba bafise ikibazo nk'iki canke n'ibibazo birengeye n'ibi ariko turasaba nukuri iyo tuva turahazi kandi iyo ubugiye hose ugiye kurondera ubuzima ugenda uvuga ati jewe ndi umurundi kuba uri umurundi naho woshika muri Amerika bakagubwe n'igihugu bwa Amerika kuba uri umurundi ntibishobora kuba byo kuvako uri umurundi mugabo uri umunyamerika origine Burundi turasaba abantu babijejwe nukuri abana b'igihugu turababaye kandi cyane baraba ukuntu bashobora kuba bodufasha umuntu afise ikibazo umwambasade ari mu gihugu agiriyemo ikibazo araba ukuntu yodo nka twebwe dusanzwe turi muri iki gihugu cacu nakubwiye ko je ndi muri Zambia agahinda dufise uyu mwana ndiko ndirukira mu mutoya wanje mugabo nk'ubu nanje novuga iby'iwacu turi hino mu gihugu ca Zambia usanga ari birebire gusumba turi muri Afrika ugasanga umunyafrika aragufata nabi akagutoteza akakubwira ko uwo muforena umunyamahanga akagukorera ibyo ashaka byose kandi nta kintu na kimwe ushobora kubabwira naho kwitura abo witura bakubwira ngo ikibazo cyawe ibibazo byanyu ngo turabitse mugabo ntihagire ikintu na kimwe ushobora kuba bugufashamo tuva mu gihugu kandi igihugu dukunda ntitukivamo kubera ko tucanka mugabo tuvayo tugiye kurondera nk'uko byabayeho kuva na kera ariko n'ukuri abantu basanzwe baduserukira mu gihugu cyacu c'u Burundi ciza baze baraba bumva n'ibisabo byacu iyo tuba turi iyo umuntu ariko aratakamba umuntu ariko ararira avuga ikibazo agiriye mu mahanga bagerageza uburyo bwose bamukurikirana bamenya ko ari umuntu murakoze turashimiye ku kiganiro tugiranye kandi mwagize neza kuturondera nk'uko mwabivuze uru rubuga rukurikiranwa na benshi nizere yuko abadukurikiye baza gukemura kino kibazo cyane cyane iyi agence yirengagiza yamurungitse ifise uruhara runini twama twavuze kandi n'ubu turacavuga ariko kandi turanizeye yuko ibi bintu byo gutoteza abarundi bari muri Arabia bizogera igihe bigahagarara ntibizoguma gutya bizogera igihe bihagarare Imana ubikoze kwera bizohagarara ibintu byizeye cyane ndiho ntariho ndazi ko bizogera igihe bigahagarara ibintu bizi murakoze rero gira ibihe byiza mpizo nimero hanyuma kandi ibikurikira turaza kongera kubivuganira inbox reka kino kiganiro ndagisangiza abadukurikiye ibisigaye nimba tushobora kumubwira ibihe byiza murakoze cyane kandi namwe Imana ibandanye bazigama ibafashe nukuri
ukwitanga mugira ubuntu mutwereka Imana ibandanye baziga ntacyo tworonka tubaha nk'abana b'abantu mugabo Mukama niwe azobahezagira ku kuntu mwitaho abana b'igihugu kugira ngo bagire amagara meza baronke n'ibyo bariko bararondera. Nukuri murakoze cyane, Imana ibahezagire. murakoze. Inshuti zanje bakunzi munkurikira, mwabyumvise nta byinshi mvuga, namahariye umwanya munini ko yarafite byinshi avuga yivugiye, mwabyumvise byose. Abantu mwarungise umukobwa mugerageze mumufashe mumutabare mu maguru masha, kuko murumva yuko nabashobora kumera nk'abandi tumaze iminsi tubura tutanka. Ntimeze mvuye mwabimenye ubutumwa turabahaye n'ubunyene, kanisabire rero abafata ijambo, abafata ingingo, baba mu bushikiranganji yo muri ambasade, ko mwotabara umwana w'umurundi kazi. Mwamaze kumva umwirondoro wiwe, ntitunda ko pasiporo mushobora kumurondera mukamubona, mwabonye ifoto yiwe n'ibindi bikurikira. Nitubona na pasiporo yiwe ko agiye kuyituronderera, nayo tuzoyisangiza kuba bijejwe, canke turayibasangiza kuko iriko iraronderwa, hanyuma mufate ingingo mufashe umwana utahe. Yarakoze umwaka n'amezi 3, murumva ko kontrasa n'uwayimaze, nta mpamvu yuko bahura n'ivyago. Ariko hano nibaza impamvu muba mubwira bana baje banyu ko mutaziyongeza, mubivugira iki? Zamureka kubivuga, hanyuma hageze kabe nk'akamashu uvyuka upfunga umuzigo uti ndagiye, nishisho nyene kizobafasha. Ibi vyo kuzamubwira banyu kubuja ngo sinziyongeza, murumva ko je namaze kumva yuko kuvuga ko ataziyongeza ariyo vyatumye acamererwa nabi cane. Rero wowe nimba utarabikora ntuzubikore, urumva yuko bibafekita mwebwe muri Arabia Saudite. Murakoze.